Turabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana twongera tubaha ikaze muri ano makuru twabateguriye mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Inama y'amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afrika iriko irabera mu gisagara ca Bujumbura kuva kuri uno wa 28 Myandagaro. Iyo nama ikaba yatewe iteka n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Ingingo yo kuduza amafaranga y'ibanza ku isoko Bujumbura City Market aho benshi bita kwa Sioni yafashwe abadandaza babimenyeshejwe. Ido nido yandi makuru mu kanya. Turasubiye kubaha ikaze. Inama y'amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afrika iriko irabera hano mu gisagara ca Bujumbura kuva kuri uno wa 28 Myandagaro. Iyo nama ikaba yatewe iteka n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Ni inkuru twateguriwe na Raymond Prosper niyo nkuru. Akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika bafatikanije n'amashirahamwe atandukanye yo mu burere bwa Afrika bakoraniye mu nama igira gatatu y'iminsi ibiri mu gisagara ca Bujumbura. Intumbero ni kugira ngo bahanahane ivyiyumviro kugira ngo ntibakore ibitandukanye nkuko bivugwa na Wirinyamitwe arongoye iyo nama. Mu ntumbero y'ukuraba aho akanama kajejwe amahoro n'umutekano w'umuryango wa Afrika karaba Afrika yose, kuraba aho uburere canke ayo mashirahamwe yo mu burere ariko arakora mu bijanye n'umutekano kugira ngo ntihabeho ugukora ibidasa, kuko ako kanama karaba Afrika yose, abana bakaraba uburere gusa. Nukuza rero turahura kugira ngo duharare ivyiyumviro, turabe yuko ivyo turiko turagenda ingendo dufise inzira turimwo ari inzira imwe, nduhave tuja mu bihushanye. Nivyo rero nguhanana ivyiyumviro. Izo nama rero iyi ni ya gatatu twabigize ingendo, ubu rero n'ubugira gatatu duhuye. Ubwa mbere iyo nama yabereye muri Ethiopia mu 2019, hanyuma ubugira kabiri ibera ko hari hamaze kuza cyakiza covid yaciye ku ruhinga ngurukana bumenyi bwa internet. Ubu rero ubugira gatatu ibere mu Burundi, rero bihuriranye n'ukwezi k'umunani, ari uko kwezi Uburundi bwari burongoye ako kanama kajejwe amahoro n'umutekano muri Afrika. Nyamitwe arongera agasigura igituma umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yitabiriye iyo nama iri kwivugirwamwo ahanini ibijanye n'amahoro n'umutekano. Nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yitavye bino bikorwa kuko yatewe iteka ubu ari we arongoye akanama k'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika bajejwe amahoro, niwe akarongoye. Rero mu gihe akarongoye rero hariho amasezerano ishirahamwe arongoye yitwa Mipreda yasinyaniye n'akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri Afrika mu kwezi kwa gatanu guheze. Rero ayo masezerano atuma rero ibikorwa dukora nawe ashobora kubikurikirana nk'urongoye ako kanama k'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika bakurikirana ibijanye n'amahoro. Mukaba musanzwe muzi yuko rero n'ibikorwa by'amahoro n'umutekano asanzwe abikoreramo kuko ni umuntu agenda afise ubuntu, ni umuntu ababariye abandi bababaye, ni umuntu yama ariko araja gufasha. Nico gituma yafise ryashirahamwe yise Mugira Neza, Fondation Mugira Neza, kuko agenda gufasha. Rero aho ukuja gufasha bamaze kuba imbabare, ubwo ukora ibikorwa byo kugwanya ko habaho izindi imbabare. Nico gituma rero ibikorwa bijanye no gusimbataza amahoro n'umutekano bikorwa na kano kanama nawe nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aca atumirwamwo muri ayo manama. Nivyo bikorwa rero no munsi twari turimwo turiko turahanahana ivyiyumviro, tuvugana mwumvise n'ijambo yashikirije yerekana yuko ivyo bikorwa yifuza ko Amerika arabikurikirana. Hanyuma n'ijambo nashikirije nkavuga nti muri kuno kwezi Burundi burongoye ako kanama yagumye akurikirana ku mwanya ku isaha uko biko biragenda, yongera atanga n'intumbero. Iyo nama y'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika ikaba yitabiriwe n'amashirahamwe yo mu burere bwa Afrika nka EAC, CAC, IGAD, Komeza, SADC,
umuryango w'ibihugu vy'abarabu hamwe na East Africa Standby Force. Ingingo yo kuduza amafaranga y'ibibanza ku isoko Bujumbura City Market aho benshi bita kwa Siyoni yafashwe abadandaza babimenyeshejwe bikaba vyashikirijwe na Karine Kamikazi ajejwe ivy'ubutunzi muri iryo soko. Rafael Nyandwi yaduteguriye iyo nkuru. Iduzwa ry'ibiciro ku mafaranga akoteshwa ibibanza vyo mu isoko Bujumbura City Market aho benshi bita kwa Siyoni vyashizweho abadandaza bamaze gusigurikwa icatumye hafatwa iyo ngingo. Vyashikirijwe na Karine Kamikazi umuyobozi ajejwe ubutunzi kuri iyo soko mu kiganiro batanze kwa bamenyesha makuru. Twaricaranye n'abaserukira abandi mu masekteri atandukanye muri isoko. Twaravuganye turabasigurira info twisunze mu kugira ngo tuduze ibi biciro. Baradutahuye cyane. Barabitahuye baravuga bati barabona nabo nyene ko ari ngombwa yuko ibiciro biduga. Dufatiye kwiduzwa rusangi by'ibintu bigize ubuzima bw'igihugu. Murabizi namwe yuko ibintu byinshi vyagiye biraduza igiciro. Natwe rero bitwari kuja inyuma y'iyo ngingo. Ku kibazo yuko hariho abadandaza usanga bapangiye abandi ivyo bita mu rurimi rw'igifaransa sous location, ukomiseri w'isoko Bujumbura City Market Joseph Dukundane yagize ati Societe Bujumbura City Market imiryango iruguruye mu maserivisi atandukanye kuvuga mu buyobozi bujejwe ivy'amasezerano vya kontra muri komisariya, ariko kandi twace twongera ko ivyo twita les boîtes à suggestion kugira hagize umuntu akorerwa ibintu nk'ivyo aza akatwitura. Kuvuga tumaze kubikomunika benshi baragize ubwoba barabiheba, kugeza ubu rero turarindiriye yuko hari umuntu aza kutubwira ati jewe ndiko ndarihishwa aya mahera n'umuntu atari Bujumbura City Market. Muri uyu mwanya twoca dufata ingingo, hanyuma uri kuraraba ibi biciro tugiye gufatira ko ndibaza babantu bahora binyegeza mu kinywabi akaba ashobora guca apangisha azobura aho amenera, kuko wa mudandaza azokora ijoro n'umurango kugira aronke aya mafaranga aturiha. Nkumva rero nashaka kuronka ayo aturiha nayo ariha urundi muntu ariko akora bitubahirije amategeko. Nayo kubijanye nuko iduzwa ry'ayo mafaranga y'ibibanza atotuma abadandaza bataronka ayo bariha, Karine Kamikazi ajeje ubutunzi mu isoko kwa Siyoni yagize ico ashikiriza. Twashaka kubamenyesha ko natwe aha turabadandaza. Ivyo tudandaza ni ivyo bibanza dufise ngaha mu isoko. Nta mudandaza numwe yogenda kurangura ibi vyashara vyiwe hanze y'igihugu canke mu gihugu ngaha hagati akabizana akabitereka kugira ngo ntibironke abakiriya. Twebwe turavye muri Bujumbura City Market n'abafisemwo imitahe ngaha muri Bujumbura City Market nta numwe afise ikibanza ngaha mu isoko. Nukuvuga ibibanza vyo ngaha ni ivy'abadandaza. Abakiriya bacu nabo badandaza. Nukuvuga rero nta muntu yozana ibidandazwa ku isoko kugira ntibize bigurwe ngo yirukana abakiriya biwe avuga ati ntimubigure. Umudandaza ashinga igiciro yiyumvira kudandaza, akiyumvira n'uwakidandaza ko ashobora kukigura. Rero twaragerageje, twafashe umwanya ukwiye wo kwiga ivyo biciro ngene two turabiduza, tukiga no ku neza y'abadandaza, nibo bakiriya bacu, nibo batumye isoko ibaho. Rero ntaco tuma tubirukana mu isoko ngo tuzane ibintu badashobora ngo ducire ibiciro badashobora kuriha, kubera natwe ntaco twoba dusigaye, isoko ntaco yoba isigariyeho. Mumenya ko ikibanza cahora ku bihumbi 472 cashizwe ku mafaranga ibihumbi 708, nukuvuga ibihumbi 600 y'ikibanza hamwe n'ibihumbi 108 vya TVA. Isoko Bujumbura City Market ikaba ifise ibibanza birenga 1500. Kwigisha umwigeme w'umurundikazi kwiteza imbere akoresheje ubuhinga nyabwonko bizotuma havaho ubusumbasumbane hagati y'abigeme n'abahungu. Benoît Sindayigwanya yaduteguriye iyo nkuru. Kwigisha umwigeme w'umurundi
undi kazi kwiteza imbere biciye mu gukoresha itumatumana k'amakuru hakoreshejwe ubuhinga nyabwonko bizotuma havaho ubusumbasumbane hagati y'abigeme n'abahungu. Ni bimwe mu vyavuzwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo itumatumana k'amakuru kuri uno wa 28 Nyandagaro 2023 i Bujumbura, aho yararamutse yugurura ibikorwa ku civugo African Girls Can Code Initiative. Uyu mugambi uje hageze kuko iyo projet yatanguye mu bihugu byose hamwe n'ibihugu 11 harimo n'u Burundi byo muri Afrika, akaba ari umugambi ushaka guteza imbere abigeme n'abafasoni kugira ngo bakoreshe ubuhinga bwa none. Rero umugambi uje wiyongera ku bikorwa twari dusanzwe turiko turakora mu bushikiranganje, aho uje gufasha cyane cyane abigeme bacu kwiga kugira abantu nose byerekeye ubuhinga bwa none. Leo Kadinda Cayisaba agatera kamoko bokoresha uwo mwanya w'ivyigwa neza kugira bizobafashe mu kwiteza imbere. Urwaruka rugiye gukurikirana izi nyigisho twabatera kamo yuko uyu mwanya batowushinisha, uwo mwanya bofata nk'umwanya ngirakamaro kugira ngo baze bahakura ubumenyi bize bibafashe no kuzoja kwigisha abandi batashoboreye gutorwa mu bandi benshi, kuko twahisemwo ababigeme baronse amanota meza mu mashure yo buhinga bizi by'amascience n'amateknoloji kugira ngo abaribo babanza kuza kandi baronse amanota meza mu ishuri kugira ngo babera akarorero abandi baze bavyige bongere baze bashobore kuza kwigisha n'abandi mu nyuma gutyo bize bifashe abana b'igihugu. Aho mwomenya ko uwo mugambi ufashwe mu mugongo na Onifam hamwe n'ubuserukizi bw'igihugu c'Ububirigi mu Burundi. Ibikorwa vyo gusozera urugendo rwatunganijwe n'ubumwe bwa Buraya mu Burundi vyasozerewe kuri uno wa gatandatu n'igiteramo cabereye hano mu gisagara ca Bujumbura muri zone Kanyosha. Ni inkuru ya Arlette Mugisha. Nyuma y'imisi itandukanye yariheze umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bwa Buraya mu Burundi uri kuragendera intara, amakomine, imitumba itandukanye igize intara 6 z'igihugu. Ubwo rugendo rwasozerewe mu ntara ya Bujumbura muri komine Muha ni muri zone Kanyosha ku kibuga ca Paroisse Kanyosha, aho umuririmbyi Satbi Meiri hamwe na Mutima Rokomedie baremesheje igiteramo kidasanzwe cyo gusozera urwo rugendo. Tubibutse ko urwo rugendo rwari rufise intumbero nyamukuru yo kumenyekanisha imigambi isanzwe irangurwa muri izo ntara ifashwe mu mugongo n'uwo muryango w'ubumwe bwa Buraya. Abari muri ico giteramo cyasozereye ivyo bikorwa twaganiriye batumenyesheje ko banezerewe n'ico giteramo kuko hampande yo kuryoherwa bahamenyeye byinshi bikorwa n'uyo muryango. Kirigisha abanyagihugu ukuntu bobaho n'ibyo bakwitwararika mu buzima bwabo bwa misi yose. Byanyigishije cyane kuko biratuma umuntu yuguruka mu mutwe akamenya ibyo atarazi. Ibyo namenye ari ibyo gucana imbabura z'ibitiritiri no gukoresha umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba. Biratwigishije kuba atari babizi babimenye, birabigishije kweri wende umuntu ashobora kubaho neza kugira amagara meza. Batubwiye ibintu byinshi kuri twavyumvise. Bagasaba uwo muryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya mu Burundi uzoshika no mu zindi ntara kugira iterambere ribandanye ritsimbatara mu Burundi. Iryo shiramwe ry'ubumwe bwa Buraya turisaba ko ryo bandanye rigashika no mu zindi ntara ritashizemwo kugira nabo bashobore kungura ubumenyi, bashobore kuguruka mu mitwe, nabo batera imbere. Antonio Capona arongoye igisata c'imigenderanire y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya yasozereye ivyo bikorwa, yashimiye abarundi bashoboye kwitabira ivyo bikorwa ndetse n'umugwi w'ababiteguye. Mumenye ko rugendo rwabaye ku ncuro ya mbere mu Burundi rwabereye mu ntara indwi Kayanza, Ngozi, Gitega, Ruyigi, Makamba, Rutana hamwe na Bujumbura ku civugo dushira imbere ibiduhuza. Bikaba vyabaye kuva ku igenekerezo rya 21 gushika ku igenekerezo rya 26 Nyakanga uyu mwaka. Kubagazina byarafashe group nyinshi, kubagazina byarafashe umwanya
Ubwishi bw'indirimbo nziza ziriko zirasohorwa bizotuma hari iyindi ntambwe umuziki w'abarundi ushikako. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umuhinga mu vy'imbuga ngurukana bumenyi Toussaint Ruberintwari. Ni inkuru twateguriwe na Angerisa Nzeyimana. Birakwiye ko indirimbo z'abarundi nziza zifise amasano meza zishika kure hashoboka. Tubiyagirwa na Ruberintwari Toussaint asanzwe ari umuhinga mu vy'imbuga ngurukana bumenyi, atumenyesha bimwe mu bikwiye gukorwa kugira zishikanwe kure. Izo ndirimbo zifise amasanamu meza nuko icambere habaho kwitunganya kwa bene kuzikora, hakabaho no gushiramwo uburyo. Ntushobora gushikana ikintu kure ata buryo ufise, kuko nabagibona bagira imiziki igashika kure nka muri Nigeria n'ahandi, nuko bategura uburyo bwinshi mu bujanye n'amafaranga, hama bakagira promotion, kuko kugira ngo indirimbo ibe hit kuri TikTok ntabwo ari igihamana canke ibintu bihurirana. Uburyo bwinshi bashiramwo, hama bagaca bafata izo mbuga bakazikoresha, izo mbuga ngurukana bumenyi, hanyuma rero ya miziki yabo igashika kure. Imaze gushika kure, n'amateleviziyo ari mu bindi bihugu bitandukanye akabona ko ijya ndirimbo yashise kure, agaca ayatora amasanamu akayashirako. Tegere tubuze icambere promotion gupromotinga iyo miziki wacu kwishikana kure. Kiri tubuze nubwo buryo n'abawufise ntibabushiramo, nico kibuze nyamukuru. Uno muhinga yongeye amenyesha ko abakwiye kubikora hanini ari bene umuziki nk'umugwi uhagarikiye umuririmbyi. Abantu bambere bo gukora iyo promotion, bo gumenyekanisha iyo masanamu iyo miziki y'u Burundi, ni mu bisanzwe umuririmbyi abafise umugwi, abafise management ujejwe ivyo bintu. Muri management harimo abahinga, harimo abategura mwambika. Rero habarimo bahakwiye kujamo n'umuhinga batamufise bakamurondera akabakora nimba ari ku boostinga, akababoostingira indirimbo yabo igashika kure. Hanyuma umunyamafaranga nawe ashaka kumwereka ati burya imbuga zirariha, wowe ni washira mwaya tuzoronkaya, harimo inyungu yiwawe ingana uko. Nico nyamukuru, ni bene umuziki nyene bafise kwanza gupromotinga imiziki yiwabo. Hariho mwamwe bikora, urabona nka Satbi aragerageza ku promotingira nyene na team yiwe bakagera kure aho bashoboye. Hari ababikora, urabona ba Dramati barabikora, hari ababikora bamwe nubwo bitarashika ku rugero ruri hejuru. Kino gihe bikaba bigaragara ko abarinzi bariko basohora indirimbo zifise amasanamu ateye igomwe, ndetse n'abahinyanyuzi b'amasanamu bafisemwo uruhara runini cane. Aya makuru tuyarangirize n'ayavugwa mu nkino, tukaba twateguriwe na Jules Verne na Kimana. Nyuma y'umugwi wa Buja kwinizwa kwitwara neza mu nkino za CAF Women's Champions League barondera itike z'abaserukira akarere ka Sekafa, baje ko batsindiwe igitsinda 3-1 n'umugwi wa Jikati Queens, barasezerera gutyo mu cya kabiri gishiri cyanyuma. Kaza wakina urukino kurondera ikibanza ca gatatu n'umugwi wa Vihiga Queens mu gihugu ca Kenya. Tukibandanya n'amakuru avonga mu gihugu cacu c'u Burundi, mihigano rya Primus League ryariko rirabandanya ku ndyaje gira kabiri, hari inkino zitari zike, harimo n'urukino rwari rwiteze cyane kwaje guhuza umugwi wa Message Ngozi hamwe n'umugwi wa Frambody Centre. Urukino rwaje kurangira ku ntsinzi y'umugwi wa Message Ngozi ku bitsinda 3-0. Abanyagitega ntibariko baroroherwa, ku rundi ruhande umugwi wa Musongati FC uri gutsindwa n'umugwi wa Rukinzo igitsindo 1-0. Kwanya niko vyaje kuba biriko biragendera imigwi yavuye mu cicaro ca kabiri. Umugwi wa Moso Sugar hariko atsindwa na Vitaro igitsindo 1-0. Umugwi wa Tel Aviv utsindwa ibitsindo 2-1 n'umugwi wa Interstar usanzwe umenyerezwa n'umufasoni Berize Ininazwe, ariko abandanya yitwara neza yandika amateka kuko ari umufasoni wa mbere amenyereje mihiganwa rya Primus League. Wundi mugwi wa LRB Amasipiri nawo wariko uranganya ubusa ku bundi n'umugwi wa Olympic Star, ubona ko imigwi yaje iva mu cicaro ca kabiri zani itaramenyera ihiganwa, kuko nka yose tanumwe atsinda urukino na rumwe mu nkino zibiri bamaze gukina. Mihiganwa mpuzamakungu ryo kwinonora imitsi ryari ko ribera i Budapest mu gihugu ca Hongrie ryaje kuba rirangira kuri uw'Imana, aho abarundi bagera kuri 6 bose bari baserutse mu iryo higanwa baje kuba bagerageza, ariko nta numwe yashoboye gutahukana n'umudari, ko waje kuba wa mbere wa hafi yaje gutahukana ikibanza ca 6. Dieudonné Kwizera arongoye abo banonotsi riwe yari yanabaherekeje, yamenyesheje ko bagerageje kwitwara neza kuko nka bose bakiri bato kandi ari ryambere bari baserukiye igihugu muri ayo mahiganwa, aho mbere acavuga ko aravye abona ko mu misiza azaba bitwara neza. Mu ayo mahiganwa zaje kurangira igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika arico gitwaye imidari myinshi, bakurikirwa n'igihugu ca Canada, Espagne izo bwa 3, Jamaica izo bwa 4, nayo Kenya iza kuba iri ya mbere muri Afrika inatwara imidari igera kuri 10, Ethiopia ibi ya kabiri n'imidari igera kuri 9, Uganda ibi ya 3 n'imidari 2, na Maroc iza kuba ya 4.
imigwi yitabiriye igikombe cy'isi ca basketball irabandanya kwitwara neza. Igihugu ca Sudan caje kuba gitsinda umugwi w'Ubushinwa amanota 89 kuri 69, na Philippines hari nawe iri mu zakiriye iza gutsindwa na Angola amanota 80 ku 70, na Afrika y'Epfo nayo nyene yaje gutsinda urukino rwayo. Kuri inkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye kuba yashikiriye ageze hagati, tubibutse ingingo ziyagize. Inama y'amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afrika iriko irabera mu gisagara ca Bujumbura kuva kuri uno wa 28 Myandagaro. Iyo nama ikaba yatewe iteka n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Ingingo yo kuduza amafaranga y'ibibanza ku isoko Bujumbura City Market, aho benshi bita kwa Siyoni, yafashwe abadandaza babimenyeshejwe. Ningaha duciye turangiriza amakuru twabateguriye. Tubashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, dushimire abadufashije kuyatororokanya. Muandanye mugira ibihe vyiza.